nitwa Dina. Wow. Diva niryo ryambere nje. Shami nibaza ko witorera. Ubu narayisemwo je nahisemo. Ubundi yose ni meza. Keza ndari kumva. Nana. Arazamba hari umupapa rawo. Zamva mpamagaye. Keza k'Imana. Misa. Amagara. Keza k'Imana. Iryo nzoba nitwa rero. Iryo ni uraroga. Ni kubera Imana bamwe baroga nyene bakoresheje ibintu biri aho natwe tukarogesha ubundi tukaroga mu bundi buryo basenga turoga muroga nzenga. Urumva ko hageze igihe bameme banera banyita umurozi cyo mugwanya umurozi mwikunda kuroga ntufadike uroga kunsumza rero ubu ufise uburozi bukaze. Hari n'igihe naza kuvuga byinshi nsanga emotion zamfashe. My God. Ariko iyi filme yatumye nurira indege. Iyi filme yavuye kure cyane kandi iyi filme iri mu bugombe bw'Imana. Imana irayizi sinzi zose ntizizi. Ariko uhereye mu nteguro zayo Imana kabisa hari ibizi. Yari igiye gukorerwa hariya. Ntiyari guca kuri YouTube yanje ari guca kuri indi YouTube. Ariko Imana irabiraba iravuga ati wapi igomba guca kuri YouTube yawe siyo sikabimenya yuko hari igikorwa Imana yakoresheje Mimi gakoresha na BMT cyakorewe Bujumbura. Ndamushimira uriya ni brother wanje kuva kera nika abantu mutabizi. Nsoro hajya muravugana. Nsoro ni brother wanje ujya kuva kera ujya ni musaza wanje buriya nabyo muzi gusa mwe. Okay. BMT Amede Giti Kado Aberi ba Mutoni ba Justin Nabil Sabasi ba Ivete ba Senge ba Constance Ligera Mutoni Ornera izo Kristo ni n'umukinyi konsoro babwire ko Kiramana azoba harere ko Kiramana ngo ashobora kuzoba ari no mu ignorance. Jewe n'ukuri sinobuza umuntu gukora igikorwa yateguye gukora ngo kubera ngo kigonganye n'icanje. Oya kuko buri muntu wese bugiye afise umugisha wiwe abantu banje baba bahari abiwe baba bahari bona we yarashoboye guhindura amatariki ni byiza cyane. Oya je nabwo waje ntogira nyene abogenda nisa ko no baba bagiye gushigikira umukinyi mugenzi wanje. Ntabwo anogira rero abozi wanje ni sawa nabogiye uwe ni sawa twese bikagenda neza. Sinzi nyene numva nyene birangora nyene kunezega ngo ndenze nyene sino kurya munsi sinzi nsamve ko nzanishimye cyane menga ni nk'indoto n'ubwanje ngo mumenga no shaka kwiraba nanje mfise amatsiko yo kuzoyibona nkuko mwese mufise amatsiko. DICO Entertainment. Mama kwise inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Ewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima. Urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigo hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibibyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye
yemwe ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza. Yellow ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Nako turashima uhoraho ni wadusroboza tugakora bino bintu bigakunda umunsi ku munsi, day by day twenyegeza from zero to hero, you know, to the champion for sure. They call me Ndikurio Leonce the son of Dr. Love aka DICO aka the ambassador. Nizera yuko mumeze neza, abo bitameze neza mwihangane muzirikane yuko namwe Imana izobirura ahari umubabaro hakaza umunezero, ibihe bikabahira bikabandanya bigenda neza, na cyane yuko atawuhora ababaye. Nundi munsi udasanzwe wakiriye Ndayishimiye Mireille, Mimi, Diva, Bright na yandi menshi. Ushatse kandi umwite Karire, mbona ariyo sura yajemwo uno munsi kuri DICO Entertainment. Nakwenda kurabira muri screen ya kamera nkabona usa neza pe. Oya reka kundabira muri screen ya kamera ndaba. Reka ndakura komenga nagutinya uno munsi. Arukuntu abandi uko ivyakihera hagenda haza isura y'abantu bakuze, ariko wemenga ukura wisubirira ibwana. Kubera Imana nako gacabo itakavuga nababara niko nari niteze. Meze neza ndakubona disi nk'umurundi kazi nyene nka Karire, kaya kazina nahereje ko mbona ariko karagufitingwa muri no minsi. Karire yego turi mu mavuta ya Karire gusumba ya Diva, gusumba ya Bright. Yego Diva nayo nije bihe byose ndazi kuri kunda. Diva na Karire ariko numva ndakunda yose, rimwe na rimwe harigembura shwa. Ariko naragize choice nye Diva bitewe n'insiguro nayumvanye, ndayikunda cyane. Hama Karire naryo bitewe n'ukuntu nkunda ibintu by'ikirundi nyene by'imico iki. Karire nyene n'izina ry'ikirundi nyene ndarikunda cyane. Niba nzo kutwa Karire Diva ariko hari irindi rije biremewe tube turarimenya cyane. Oya hinge gato tuzarimenya Lokenzi. Mbe muri ntuze ukina witwa gute muri ndahazi? Reka dusenge kwanza hama tubone kubandanya sivyo. Dushire mu biganza, dushire mu maboko y'Imana hanyuma tubandanye. Ndabona ko umenga twadukumburanye twari tugeze kure. Twari topatereye. Turagushimiye cyane Mana, wakoze cyane kuduha igitondo ciza, wakoze kongera kuduhuza na DICO. Turagushimiye cyane, none bana natwe tukweretse kino kiganiro tugiye gukora. Thank you Lord. Kibe ciza, kibe kizohembura imitima ya benshi, kibe kizofasha imitima ya benshi. Mwa Imana yacu natwe udushoboze kuvuga ibyubaka imitima ya benshi, ubane natwe kuva mu ntango kugeza mu herezo, ntabari twebwe ariko izina ryawe abarigirishirwa hejuru ni mu izina rya Kristo ndabisabye kandi ndabisizeye, amen. Kabisa waravuze ngo muri ndahazi. Nawe uravuga ati muri ndahazi wakinya witwa gute? Nitwa Dina. Wow. Komenga kahubwo kagire kayobore season. Diva niryo rya mbere nje. Shami nibaza kure witorera. Urumva narayisemwo nje nahisemo ubundi yose ni meza. Keza ndarikunda ari benshi. Hari benshi bamamagara, hari benshi banamamagara Keza. Yego. Hari uzawumva nana. Hari uzawumva hari umupapara kandi anakuze cyane umutama nyene. Ariko si mutama cyane uzamva mpamagaye Keza k'Imana misa kandi ariko arayimpamagara ndaryohe akakeza rero nagakibagiwe amagara Keza k'Imana kandi urumva niratse ko nitwa
keza k'Imana nyene gerageza nanjye keza k'Imana oya barihereza hagati mugabo keza muga keza nako karabaho mu kirundi gusa rero urumva nako nyene naragakunze mugabo akishi ni benshi cyane nyene bakinye bitwa bakeza benshi cyane mu Rwanda aho ari n'undi mukobwa yakinye yitwa Keza igirumva riraho riregamye sasa hari uburyo wewe bakuze na Kentia voilà na Kentia nararikunda cyane kandi Kentia rirashobora kuzogaruka muri iyi yindi igano kubera ko basanzwe barizi birashobora kuzogaruka ariko nta siryo nzoba nitwa cyane nyene mu yo nzoba nitwa ririmo ariko rero niryo nzoba nitwa rero gyogere ni none biriko birancanga urashobora kuzoza witwa Kentia canke n'iyindi urumva kujya kuntu basi kujya nitwa Keza k'Imana na date basi Kentia ryaje nka na date na date bararimenye oya no hajya rero ni munze Kentia nitwa Akimana Kentia Akimana nare bararimenye oya ni nkuko rero izobanziriza Kentia rero niryo ni giza cyane numvisemwe haragaruka mu kandi ndaza abantu muzorima amagara cyane ego hamwe tworonka iriza oya biragoye ko tworonka izina riza gusubirira ayo wari kuravuga cundabira karire uzanemwo diva irindi kwere kwavuze ni rya na Keza uburyo agufitting oya nuko kubanza kwagara kuri na 3 aragufittinga ku rugero ko two rizofittinga cyane muri ndaza uruvuza bitwa Ndogisana ninde Dina nako nyene kare mu mugwi wa diva baratubwiye cyo rende twumve cyo kubateze director yankubita no kancire munda gucira munda kabisa ni naco gikorwa ubona kiriko kirakubita ahantu hose camaze no kuvugisha abantu ni filme cira munda bimwe bavuga ngo igikorwa gikunzwe kitaranasohoka nibaza ko wewe niwe karorero keza no munsi ka filme yamaze gufata imfuruka itaranabaho nkuko menga abantu barayizi sinzi kuri kurayibona hirya no hino kumbu je naciye ku ma WhatsApp ama status y'abantu hafi nka yose mbona hazimye bavuga ati come on ibintu nebiki uraroga ni kubera Imana mugobwa uraroga ni kubera Imana tenga bamwe baroga nyene bakoresheje ibintu biri aho natwe tukarogesha ubundi tukaroga mu bundi buryo turasenga kandi urabona nko muri film inama baravuga ati basenga turoga nanje ni muroga nzenga urumva ko hageze igihe bameme banera banyita umurozi cyo mugwa yana umurozi urumva rero abantu baroga abandi bagasenga abasenga kuri bo abarabarotsi nebe bafata ati none mwe kunda kuroga ntufadike uroga kunsumza rero ubufise uburozi bukaze nukuvuga gusenga niko navyumva mu burozi buri positive uburozi bwejejwe uburozi bwiza ubwo nibwo uri kurakoresha ukigira ko ni kubera Imana ifeva gusa ni feva y'Imana kandi ibi reka turindire igikorwa kizosohoke nico kizobinyereka ariko nawe ntiwakangutse nkuko nakangutse uravye uburyo kiriko kirahagarara hirya no hino ku mbuga nabishimiye Imana canke we nta kidasanzwe warubize erega hari umuntu ibintu biba havati no kuri ntabesheje ibintu nibyo nari niteze nta kintu oya navyo nari niteze ahubwo iyo nakoze igikorwa hama nkagisengera nce ntekana iyo cakiriwe neza abantu bagikunze ndashimira Imana rero abantu babonye bambwira uhereye kuri cover abantu bose baragumye bambwira yuko ari nziza iki imico barakoze bari nziza rero ntishobora ni nziza ibyo gukeka babireke nawe wamaze kubona yuko ari nziza filime ni nziza cyane filime ni nziza cyane kandi yariteguriwe mu buryo bwose iyi filime isiguye iki kuri wewe ko menga niyo filime wafatiye umwanya umuntu ariko aranaraba uyinvestisamwo hafi yo gusumbya zose yego irimwe amahera menshi iyi filime isiguye ibintu byinshi cyane kuri jewe
hari n'igihe noza kuvuga byinshi nsanga emotion zamfashe. My God. Ariko iyi filime yatumye nurira indege. Iyi filime yatumye kumbure mbiramara igihe kirekire ariko ndakora. Iyi filime yavuye kure cyane kandi iyi filime iri mu bugombe bw'Imana. Iyi filime Imana irayizi ntizizi ariko uhereye mu nteguro zayo Imana kabisa hari ibizi byose mu nteguro mu kuyikora buri kintu cyose mvuze uko ni ukuvuga yuko buri kimwe cyose cyayikoze cyane cyayigize vraiment n'ukuri nagisabye Imana. Kumbe iyi niyo filime cagihe urira indege bavuga ngo uragiye bamwe bakanavuga yuko ngo uri muri Amerika. Niyo urugiye gukora. Sasa ko haciye igihe kinini kugeza ugarutse Bujumbura tukabona ntuju yizanye. Byari byagenze gute? Yari igiye gukorerwa hariya. Ntiyari guca kuri YouTube yanje, ari guca kuri indi YouTube. Ariko Imana irabiraba. Iravuga ati wapi? Igomba guca kuri YouTube yawe. MIMI MIREILLE yakorerwa muri kino gisagara cya Bujumbura. Siyo sikabimenya yuko hari igikorwa Imana yakoresheje Mimi gakoresha na BMT cyakorewe Bujumbura. Uburyo byagenze kuzo no munsi ubifashe nka avantage cyangwa hari ahantu waba warahombeye kumenga umuntu ariko arabiraba ufashe indege uragiye igikorwa ntacuzanye gitwaye umwanya nkuno wose komenga warahuye na challenge kugira kino gikorwa kibe. Nkunda Imana cyane yuko yo ibona kwitangirira ikongera ikabona no kwiherezo. Jewe iki kubona gihuriyemo na challenge nyinshi cyane. Ariko ndakunda Imana yuko jewe nubwo kiriya gihe nariko ndabona ibibazo byinshi cyane namba myinshi umva kumara amezi 6 atari kurakora 6 ntibyoroshe. Abakinyi ba filime baca banyumva ejo haro twari turi kumwe amazi imisi mike atari karakina. Umumama ashaka kuza ngati ntukurikije numva nkumbuye gukina. Namubwiye ati ni Imana irikira kubiramo. Urumva ibaze no kumara amezi 6. Murumva ko bitari byoroshe nariza amarira menshi nagiziki narayisenze ariko Imana irikira yibona ko mu gihe nkiki ari izo birikira vugwa i Bujumbura. Rero Imana yari ibizi niyo mpamvu nkunda Imana, niyo mpamvu burya nitwe dukwiye kwiheba iyo duhuye n'ikintu kitari ciza. Tuba dukwiye nyene gukomera, tuba dukwiye nyene kuvuga ati okay Mana nivyo washatse ikintu cyose kirimo ubugombe bwawe ari ciza. Nivyo nubwo umwana w'umuntu yotangura kubona ari bibi burya hari igihe bavyishije mw'ivyiza. That's why niba wizera Imana ugashikirwa n'ikintu kibi cyane ikintu ubona nyine umenga nyene ntiwagishaka udusenga Imana hamutuze burya uko imisi izogenda irahera niko uzotera ubona yuko ico kintu kumbure cyari harimo iciza kicishije inyuma. Kuko niba sinzi ko waravye stat yanje burya akenshi umugisha ubanzirizwa n'ibibazo. Hajya niko bimeze. Kesha umugisha ubanzirizwa n'ibibazo. Uvuga ngo habanza akazi ibintu bisubiranije bati bikakwibagiza n'icyo Imana yaba yarakubwiye kwizo kugira neza. Yashimiye gikazi kagukubita hirya no hino ariko ibashije guhagarara urashika. Ubwo ntiba bishaka kugutembagaza kugira ntugere kuri cakira. Of course. Ivyo bintu bikaba bije nk'umunzane. Bisigura ko imigisha myinshi keshi iraboreza. Imigisha? Agahimbo. Iraboreza kenshi rero iyo utayitwayemo neza hari igihe ubanza guca ku munzane kugira ngo Imana ikurabe neza. Eske ntugera kuri bya bindi uzoshobora Imana ikabanza ikagutegura kwanza kuko ivyo bibazo babije kugutegura. Imana yaraneguye. Je nta mugisha wotuma ngo Imana yaraneguye cyane kandi ndayishimira cyane. Me urabe neza ubona nk'ubo nkuno mwaka canke mbere no gukurikira uteye imbere ugahitinga bikabona bigahitinga ibifaranga bikaza kugeza igihe Mimi tumubonye muri private jet kwa imodoka nta kidasanzwe yo n'ubu ni utayishaka. Iyo naranayisengeye imodoka n'ubushatse nakunda kwezi kohera uyifise iyo nta kidasanzwe mugabo ndabira
ndabira uraduze kugeza kuri private jet ubu wewe bukiramutsa DICO wabwihura na fepa kirango kavuga ati my brother reka manze mpagare mbega jugujugu barayihagarika cyane tubanza tuyage dutere ryarenga nta kantu ko guvana bataya irevo ntikiri yiwanje aya sure sari ndiko nishira umuntu gatoya ya nta kibazo jomba nibaza yuko hari ibihe umuntu ashikamwo nubwo yoba yarigishijwe guca bugufi nubwo yoba yaraciye mu ma challenge ugasanga ni bya bihe nivyo icyo uravuga nico urumva niyo mpamvu narigishijwe yuko mu gihe uri mu bibazo byinshi cyane senga cyane kubera ko aho hantu satani arahaterera cyane gatuma wiheba gatuma wiyahura gatuma ukora ibyo utagakoye gukora ugakora ibintu nyine uzicuza mu gihe wabivuyemo niyo mpamvu iyo uri mu bibazo byinshi pe ukuri bukwiye gusenga cyane birenze uko wasenga ndakubwira n'ikindi kintu gitangaje iyo uri mu bisubizo kantu bakumve neza abantu banabirimwo bakumviriza nacecetse bashaka banampinyuze hari abantu bishane bagwiriye mu bisubizo bagasubira inyuma ahubwo ngo jekira ngo narimeze kunukuno kera hamu naho meze guterega imana niraye vyakera imana iravyakura ugasanga rero wowe waraguye kubera iki ibintu byinshi imana yaguhaye burya niba imana yo guha ibintu bigatuma uyivako rimwe na rimwe harabibaka harabivyaka n'abandi nyene biba biraho urumva ariko niba ari gihe umuntu aba akwiye gusenga cane ni gihe aba ari mu bisubizo kubera ko naho satani arahamuterera cane nk'ivyo biko urambwira ati mbega mu gihe uzoba uri mu modoka imeze ukuntu nziza y'igitangaza uzoshobora kuramutsa wundi ari hasi urumva ni igihe kintu imana ubwacu gutera ubwibone ko yokikwaka ubwo nyene canke imodoka sinzi umuntu avuze ati niba uri mu modoka uzusipoze kuri muri serikeye nivyo ega n'icyuma kandi gishobora gutembagariza hanose kikakwica vyo nibanga byamazishe ivyo umaze kumenya vyotuma uca bugufi urumva rero niba ari igihe umuntu akwiye gusenga cane uko atigeze senga ni gihe ari mu nyisho aka kantu bakumve sasa wavuze ku bintu by'ibigerageza ama challenge atera umuntu bijya bigutera imbere yo kushika ku mugisha wawe ni shatani aba byivanzemwe canke n'umugambi w'Imana mu gihe usenga hari igihe aba ari nk'igipimo irega nta kintu kimwe kituba Imana itaretse ngo kitubeko oya Imana nayo iratangaje yareka shatani agatucekeza none ntiyaretse Yobu ariko aramubwira ati genda ukora ibyo ushaka byose ariko ubwigo bwiwe ntukoreko rero si byose bitugerageza aba ari satani abirungitse oya hari igihe Imana iba yanabiretse bitubeko kugira ngo birabe eske by'ukuri turizeye Imana ko hari igihe tuvuga ko twizera Imana ku munwa haza akantu kaducalenjinga tukaba turabivuyemo tukavuga ngo Mana ngo urabizi Mana ngo ugatanga kuzana ama excuse nyine adafashe Imana irabizi kandi iranabizi yuko yakubwiye yuko atakintu na kimwe kizokugerageza cyangwa kizocakugerageje kitari cyo kwihanganisha kirumvikana cyane sasa ino filme ngo ndavuga yivugwa ko byinshi kugeza igihe nabonye n'umwe mu bagabo badakunze gupostinga cyane yitwa NSORO anezerewe cyane yavuze ko amajambo menshi aravuga ati hano hantu ntegerezwa kuzoba mpari anararika umuntu bojana wavyakiriye gute ni benshi bavuze ariko ndamugarutse ko kubera ko NSORO ntakunze gupostinga numwe mu bantu bigeze no kuvanga ibintu by'amaransema yo mu Burundi ngo ntayo yemera n'ikiniki ako yamaze gukonfirma yuko mu yawe azoba hari aka kantu akakire gute nimba babonye posting no mu bibero by'umuvyeyi no kuri yaraje arantera iteka ndamushimira uriya ni brother wanje kuva kera niko abantu mutabizi NSORO hajya muravugana NSORO ni brother wanje ujya kuva kera ujya ni musaza wanje buriya nabyo muzi gusa mwe okay komwe mufisa aho muhurira mu kayaga musaza wanje cyane bivuze yuko atagihindutse iyi lancement nawe nyine araza kuba hari NSORO azoza azabashigikira sister wiwe wow tugira ko twibuza abantu rero iki gikorwa kirabajyari kirabera hehe ubwa mbere mu mateka igikorwa kizobera
kuri Ozone Galaxy mu Ngagara quartier 7. Yeah. Ikaba uno munsi no kuvuga lancement ni ishikwa ku mugaragaro rya filme. Ubwa mbere ababa bahari bararaba gace gatoya. Barabaraba nka partie ya mbere ni ya kabiri. Uzoca uyishira kuri YouTube ryari nyuma ya lancement. Ntiturahuriza ku munsi turaciga umunsi tuzoca tuyishirako. Ushobora kuza ari nko kuwa mbere canke ariko nko kuwa gatatu biterwa n'umunsi tuzotora muri iyo minsi ibiri. Kwinjira bihagaze gute? Kwinjira ni amafaranga 10,000 kandi n'abantu babifuza gutanga ama sponsor nabo nyene dushaka kuzabashiraho amatiki ya sponsor nabo bakazodushigikira kuko nko bivuze abari igikorwa kiba cyatwaye uburyo bwinshi ukeneye abantu bagushigikira ukeneye abantu baguha ama support ego mu basitari navuga babonye kuri cover nziza cyane abantu banakunze wotubwira bamwe mu basitari bo muri filime bashobora kuzohasanga bagenzi bawe kubera ko ntaratanga ama invitation ngo mbone abazonye abamaze kunyemerera abo nzi nyene bashobora kutareka kuza ni benshi niyo bazoba bari abasitari benshi bazi niho bazoba bari kiretse nyene abo bitazokundira ko bahashika kubera umwanya cyangwa kubera ibindi ariko nizera neza yuko bazoba bahari benshi no kuvuga nka BMT yo mwakora ikintu gikorwa iraza kubihari neza cyane izobihari GN izobihari G5 izobihari Team Morph izobihari ubavuze ko ntibabumva neza ntibabumva neza duhere kuri uri kuravuga ko ntibabumva neza duhere kuri Team Morph uherejeko ni ornera kuri Team BMT duhere kuri BMT BMT Amede Giti Kado bazoba bahari aha wese uja muri G5 Aberi ba Mutoni ba Justin Abil ba Meme nyene timu G5 ba anje bose bazoba bahari G5 iragutse cyane rimwe abantu benshi bazoba bahari atagihindutse GN Films Sabasi ba Ivete ba Senge ba Constance Ede Constance ari muri GN si ari mugabo n'inshuti yabo cyane uza gusanga muri GN na GN iragutse cyane nayo nyene iragutse nabonye natagihindutse bazoba bahari ina Ligera family hariyo Ligera ba Herve ba Herve n'abandi benshi bazoba bahari umukobwa w'inzobe numvise ngo hari ukundi kuntu byagenze bazoba bahari nyene benshi bazoba harimo bo kwa Muco kweli twagiye handi kwa Mof Mof twamuvuze Mof turamuvuga hazo hari Mutoni Ornera Nera wanje wo mu nama zoba hari na Ray ego izo Kristo twamuvuze izo Kristo ni n'umukinyi arimwe muri ino star wanje izo zoba hari cyane izo twanaganiriye yarabimbwira cyane ni filime y'amateka ije kuba n'umukinyi yakinye cyane muri filime yanje cira munda umva wewe zari umushitsi witeye Team Morph muri rusange izo bihari bazoba bahari ari benshi cyane kabisa nitwo nabaheza Team Moria Moria irahari Moria izo bihari cyenda mubona Bedis na Joshua Gihuhusi izo bihari Team Gihuhusi izo bihari n'abandi benshi ntaramenya nawo kwa Nsoro bazoba bahari ndabyizeye ntarabimusaba ariko Nsoro ubwiwe bazoba bahari n'abasamindi ndizera ko bazoza kunshigikira n'abaremi nice nyene abo nzogerageza ntagire n'umwe nzibagira hari inkuru zavuga yuko ngo ushobora kuzocuzanira abashitsi bavuye i Kigali nivyo canke no gwikeko nivyo abantu batangiye kwikeka katubirindire icyo tuzi niko tubabikiye ama surprise menshi babwire ko Kiramana azoba hari reka biriko biravugwa no Kiramana ngo ashobora kuzoba ari no mu inoransema ibitse ama surprise menshi hari abazoza wow
wow hariho abazoza aramaze kubimbwira atagihindutse canke atabaye izindi ntambamye kanaka. okay yeah wow uravye inkuru zari hano hanze zariko ziravugwa nyinshi zaransema zibiri zari zigiye guhura bikavugwa yuko ransema ya Fanny Ravine ni iwawe byagonganye bamwe nagenda mu vyandikwa bamwe mu ba content creator basa nuko bavuga yuko ngo vyari byanaceje icuka kibi hagati yiwawe na Fanny Ravine bikavuga yuko umwe muri mwebwe yari yashizeho itareke kugira ngo yononere uwundi. Ibi bintu wewe wari kuravyumva nimba vyari bihari kino shuka nyene kibi cari cadutse bimeze gute? aya twebwe nkatwe twatumaranye igihe kinini tariki twe twaje tubona rero babipostinze kandi rumva jewe n'ukuri sinobuza umuntu gukora igikorwa yateguye gukora ngo kubera ngo kigonganye n'icanje oya kuko buri muntu wese burya afise umugisha wiwe abantu banje baba bahari abiwe baba bahari kandi ikiza nuko twese vyogenze neza ariko nyene kubona we yarashoboye guhindura amatariki ni byiza cane ariko ntabwo cyane ku bafana nyene voilà nico navuga ntabwo ubona bwari buhari nk'ubu official launch ya Fanny ibaye ikabera rimwe niyawe yuko ushobora gusanga abafana bamenga bacitsemwo kabiri ugasanga nk'abi wawe bagiye kwa ruriya ruhande. oya je nabwo waje ntogira nyene abogenda nisa ko no baba bagiye gushigikira umukinyi mugenzi wanje ntabwo anogira rero abozi wanje ni sawa nabogiye uwe ni sawa twese bikagenda neza. wow kirumvikana gose wavyakiriye gute gukora igikorwa kugikorana n'abantu mwagiye mukorana amahiti n'ubundi bigakora ndavuga cyane BMT ubona yari ihagaze ku ruhande runini novuga rwa technique hari ikindi cizero ubona bishobora gutanga kuri no film wamaze kwitiya amateka? Icambere naravyifuza cyane kuko nico gikorwa cambere BMT dukoranye urumva nk'umwana bareze urumva ko ari ikintu kidasanzwe ku buzima bwanje nukuri sinzi nyene numva nyene birangora nyene kunezega ngo ndenze nyene sino kurya munsi sinzi samve ko nzanishimye cyane menga ni nk'indoto n'ubwanje ngo mumenga noshaka kwiraba nanje fise amatsiko yo kuzoyibona nkuko mwese mufise amatsiko ya numva menga ni ibintu basi ni ibintu biri big nyene ni take Imana nteye ni ikintu kidasanzwe ko ni Imana ikinkoreye ni ikintu nifuje kuva kera kandi nizera ko ibaye umuryango wuguruye hazuza n'ibindi byinshi dukorane Imana nyene iduha amafaranga kuko bino bikorwa bisaba amafaranga menshi bisaba nyene uburyo bwinshi kuko igikorwa BMT ikoze kabisa iracitondera kandi irazimvye BMT bivuga ngo uca amafaranga menshi usibye no kuzimba basi siba ngo no kuzimba komite basi ni igikorwa kibatwara umwanya munini wowe usanze amedari yicaye muri montage wowe bwavuga ati nukuri amamiliyoni yose yonje yicaye basi ariko aradirecting ukavuga ati nukuri ayo yonje yose basi n'umuntu atwara ingufu zose mu gikorwa nyene ukabona ko hari wese nyene ukabona ko ari ibintu bimurimo nyene kandi urumva naba akeneye umusaruro ko biramurusha bikamutwara ingufu bikamutwara umwanya mbega nyene ababikwiye cyane so rero BMT gikorwa ikoze iracitondera ego ntihobura udukosa duto mugabo twari twitayemo sino aritondera agakosa kamwe ku kandi kabisa. Iyi filime mwayikoreye ama location cyane twayikoreye Gitega kubera ko kuja Gitega kandi na hano menga byari bishoboka urumva birashoboka ariko natwe hari gihe bisaba ko duhindura miriye kugira ngo dukorere mu turere twose kuko igihugu cyose ni cyacu. Kuri cover habonetse ko mu buryo buboneka cyane umuntu yitwa Kadoha Ver na nuno musore Mr Kan mbwe harimo n'abandi bakinyi b'injyamunyu bayikinyemo aho hari insiguro yindi irenze ukuntu abantu baba babona amafoto ko bebe wanje mwibagiye ego waruteruye kandi nawe ari umuprincipal yari umuprincipal ahubwo imbaza uburyo nibagiye bebe ari ahubwo niwe muntu uravye kuri ya cover novuga ngo niwe muntu ari strategic gose umuntu yo kwibaza ko kubera iki mbo kubera iki iyo mpamvu nuko ari bo ba principal cyane usumba abandi uyu muhungu Mr Kan
abenshi batangiye kuvuga ati n'umusore afise power talent ariko aravyitwaramo neza. Wamubonye gute? Sha novuga mvuga ibikeya kuvyo nabonye. Yego. Reka bazoze muri lancement akira mu nda muzomubona. Mr. Khan afise impano. Kumbe vya bintu bavuga rero so beje byamaze iminsi yanga mutima. None bazomubona muri kira mu nda ho. Encontro na. Big up bro. Kweli. Yego. Ataua mtu Mr. Khan mwenyewe. Nukuri kandi ndamuhaye felicitation. Ndamuhaye n'amakourage. Imbere ni heza cyane. Nakomeza kwitwara neza. Nakomeza no kugira discipline nk'iyafise Mr. Khan numva afise impano kagira na discipline. Mutipe menga rihambo menga ratekereje ukuntu. Afise discipline niyo mpamvu nyene. Je mama menga hageze no kuresha umukobwa byo mutera isoni. Ibyo ntabyo no kwinjira muri. Ari umuzore uzanga tekereje ukamenga ntiyo nabwira bijya bijambo babwira abakobwa. Ibyo nawe bimeze. Iyo umuntu agetse haramenye uko bigenza. Ariko ushaka kubona nk'umusore akijijwe cyane. Ujya muhungu azoshaka no kuresha kwe. Ngize imana ko nawe kantu gataho. Ndaharaho datuho. Muhi nomero sha. Bona rero yareje yanagize mariage kafati none. Arakunze kwe. Ahubwo mwaka nimero hagere ni mukoro burabe yamungana gukubita bati none wino wa Mungu wa pastori nabona. Ariko naco biba bitwaye ikibi no gushiramwe ya majambo dahimbara Imana. None kuresha biremewe cyane. Gasi byiza ko umuntu yibana wenyine. Mwe kudahanura wacure ngo arehe kuguma yibana kandi wa miruhande ziyo. Inde. Nawo mvuga navuze gari. Inde DICO. Cyane abonye ko wamumenye nuko binaniye. Agume yibana we. Diva. Uko uravuga? Oya. Inde. Wa musore wacu. Izumumenye. Musore wacu. Siziza ko umuntu yibana wenyine. Ni hatari narawe. Ni hatari zaza. Ni igihe kitaragera. Nibaze ko igihe gikwiye umuntu arabivamo ariko nta nubwo ari nitegeko burya. Oya. Pawulo abivuga neza. We ntusoma Bibiliya. Si itegeko gusa nyine ni byiza babiri barutumwe. Vyo. Mbega wewe ariko utunga urutoki rumwe zitazine zose zikakugarukako. Ibaze nyene uburyo mvuga ujya muntu nawe sinda kuvuge kandi nico gihe cawe. Wewe kutivuga. Mimi rwibandanirize nacira munda. Iyi filime yankanze titre yayo. Bihuriye he na film uko imeze kureka kwimvira ikintu kiremereye nka kino mu gihe abayeshi baramaze iminsi banengwa ngo gutora amatitre adafise ingufu. Byose nyene Imana ibirimwo. Byose byagiye bikorwa n'Imana. Nka titre uburyo yabonetse. Ni Imana nyene. Shira munda kintu kirasikupe. Director azobikubwiye. Oya. Rero burya ikintu Imana irimo byose bigenda byikora byose byikora. Iyi filime nakubwiye mu guhera mu ntango kugeza. Nukuri ni Imana. Abantu bariko baribaza nimba atari banga uwo burabwira gatoya cira munda. Wambaje ngo cira munda ihuriye n'ifi. Ku bantu bazoyikurikirana bazobona yuko izogwamwe ne bazobona yuko nyine ari isobanuye film. Aho ku bantu bazoyikurikirana. Ku bantu bazoyiraba. Iri jambo risigura iki? Bazogenda bari bamenye insiguro yavyo ariko nyene ni nko guhisha ibanga. Harimo ikintu cibanga. Kubika ibanga mu nda. Ukari kubitayo rigaherayo kabisa. Ndibaza ko baba bakumvise cyane nyuma y'ibikorwa byinshi wari kurakora uba kubisa inama irakunzwe cyane abantu baravuga ati no mukobwa ari mu kazi nkuko bagiye uvuga bitwara uburyo bwinshi bitwara amafaranga menshi simpava ngaruka ndakubaze ngo wayakuye he umuntu abafise uburyo yeranje ibikorwa bikabaho ariko ko kino gikorwa menga kiza kuba kigusizemwe imvune nubwo kitaza kuba kirari uko ntibaranakibona uyu mwaka
uraza guronka izindi nguvu zo kubandanya uboneka no mu yandi mafilime basi canke ngo hongere habeho n'iyindi canke urahereza kuri iyi zoje tumara yindi myaka nk'ibiri atari n'ikindi gikorwa tubonye kare ivyo vyobaho ari naba nitavye umuhamagara hari n'indi ndiko ndandika mana yanje ubu nyene watangiye kwandika n'iyi nugukora abantu benshi barambwira ngo kubera iki ngo nkina ngo yandi mafilime cyane ngo kuri YouTube yanje bakabura ibikorwa kandi ngo hari ivyo baronka mbega nyene rero icyo kintu naragisengeye ndabwira Imana n'ukuri nawe ibi byifuzo by'aba bantu nawe uriko urabibona rero Imana ikomeze ibimfashe niba byoroshe ariko Imana ikomeze ibimfashe kugira ngo wa mugani cira munda ntizohere ngo hama ngo bagire cyane hari nka Imana cyane no kudana ikindi gikorwa kigakomeza nyene kikabangikanya nayo ariko nyene nubwo yo bihari yonyene basi ntizohera atakindi gikorwa navuga ngo ndafise kizokomeza mbega nyene Imana ikomeze ibimfashe kuko atari ishobojeje nta na kimwe noshobora biba biremereye cyane mu mazi imisi mu abantu ibikorwa bakabikunda cyane ngo ukazawumva basigaye mu gahinda ngo film iheze n'ingoga ubwo nawe ntugiye kubaho episode dutatu cyo wimanukira ndavuga yiyecira mu nda nyene oya bazomara iminsi banezero tuzoyiheza neza nubwo nyine ata filime ihera ngo babone ko yaheze nk'inama sinzi ko araja amakome yari yaheze yaraheze pe ariko byarase ko bavyemera baranasaba yuko woyibandanya ariko izina inama riragutse cyane nko kugira inama abantu kuvuga ngo title ubwayo iragutse shobora no kuzana nka season 2 nkayizana mu yindi sije itandukanye ni ariko irya sije yaraheze ariko nshobora kuzobazana n'indi sije nukuri inama iragutse cyane shobora no kureka gukina indi filime nkakomeza n'inama nawo bimenye ugasangira twaye n'imyaka kumwe twabona filime z'abahinde zifata amasizon kubera ko umugani wawe inama season ya mbere igahera bitewe na sije wagomvye kwigisha ko hanyuma ukazana iyindi abantu bakakomeza kugirwa inama rega DICO hari ibintu byinshi twagiye twisangamwo bibi kubera twabuze abantu batugira inama niyo mpamvu umugani wawe uravye burya nacira mu nda yogwa mu nama ufite inama umugani wawe ndacoma nk'ikintu kiri be comira amafilime nka yose bava nyene nshobora no kugira inama umuntu uticira mu nda mugenzi akakubwira nk'ibintu ukumva umenga ari nk'umuntu nyene ari hejuru nyene agomba ko ari cyangwa nk'umuntu atagira ibanga mu buzima bwiwe ko bamugira inama ati turabika ibanga kubika ibanga ni vyiza umuntu atagira ibanga burya hajya sanga ari n'abantu bake bamwikwegera oya nyene uwo muntu nta nubwo abakwiye kuba umuntu wawe wahagufi kandi akantu rwose muvuganye uco kumva mu kibuga uwo muntu ubu abari umuntu utokwifuza ko aba hafi yawe ariko rero abo bantu nibo bagwiriye uno munsi reka turaje tubagira inama le contre cira mu nda abantu batumva inama usanga aribo bahari uno munsi reka turaje tubagira inama gusa nyene bazoze badufashe inama tubagira bazumve kuko turaza amajoro twicaye turaza amajoro twiyumvira dutegura iyo tugira umuje bw'ikintu nta kintu gakinezeza nko kubona umuntu aragera ambwa ati mimi nakora ibinone kubera iyi filme ikora ibiwigishe bice muri iyi filme byarampinduye ubumeze ukuntu izo message zirankora ku mutima nkumva no nkarira nkashimira Imana ukumva nigishinga nawe ukumva ko ico wabivye nkumva basi ntariho kubw'ubusabusa basi mvuga ati Imana ushimwe cyane yuko ndiho kubw'umugambi wa kandi ko ndasohoza umugambi wawe ku buzima bwanjye mu nama hari akaririmbo karimo kari kararyoheye abantu muricira mu nda muraza kwongera kwikora mu gahogo cyane nta kantu gasa n'akayakanga nibanga ni surprise nazoze Lokenzi birumvikana cyane ni mimi nkuko yagiye bivuga ni n'umukozi w'Imana biciye muri ano mafilms akora no mu bindi byinshi n'ubutumwa agenda atanga biranagoye ko mimi mukorana n'ikiganiro ngo uburemwe ka kantu k'ubutumwa twanatangiye dusenga uri umwe mu bantu iyo nakiriye ukagenda ukatajambo rindi usigiye abantu rirenze bino bibazo buri kura urabazwa
biba bigoye ko noro nk'uburyo nzobisigurira abantu. Sinzi uko nkubara akantu mpwe muhera yakongoreye, sinzi ko hari ikintu maranye iminsi wumva wosigira abantu bawe. Duce dusubira neza na neza Ozone Galaxy. Ni muri seti mu Ngagara ni tariki 15 niho tuzobonera rero kaje karamana niko bavite, niho tuzobonera ibyiza, niho tuzona yagira ibirenze ibi. Dusha tugusezera. Murakoze cyane. Ubuye kuba ko ndibereyemo nanje ndi muri Ozone Galaxy. Niyo wamaze kugerayo. Ariko icyo nabwira abantu nuko ibintu byose bazokora bazobiragiza Imana. Bazobiragiza Imana babisengere kuko nasanze ibintu bisengeye n'ibidasengeye mu by'ukuri biratandukanye. Niba ukeneye amavuta mu bikorwa byawe senga. Niba ukeneye igikundiro senga. Burya ibintu twita ko bitagaragara biri mu isi y'impwemu nibyo burya nibyo bidetermina ibigaragara. Ni ukuvuga ngo basi nk'akarorero nk'iyi filime yanjye imaze igihe iri mu ibanga ndayigendanye igihe kirekire. Ntiwamye amasengesho nayisengeye, ntiwamye ibintu byakorekeye mu buryo butagaragara, ariko bya bindi byakorekera mu buryo butagaragara biraje rero bize mu buryo bugaragara. Ni ukuvuga rero abantu benshi cyane babaho mu buryo bugaragara bakibagira ubuzima butagaragara, kandi ubwo buzima butagaragara burya nibwo akenshi nibwo buza kwimanifesta mu buryo bugaragara. Sinzi ko ibintu abantu bashaka biragumye. Je ndiko ndavyumva gusa bigoye gutahura. Biragoye gutahura neza nyene, ariko abaza kuvyumva baraza kuvyumva. Imbere yuko ushobora kuzana basi nk'ikintu basi nk'akarimba ari nka projet uyizane basi fati uyiyumvire ujye mwanya ufate uko uyumvira, no kuvuga ngo iri muri wewe. Yifatire n'umwanya munini cyane uri kurana yisengera, ntuyumvire ko gusa yiyumvire ko amutera n'intambwe yo kuyisengera. Utangura ureme uko yifuza izogaragara, uyireme mu buryo butagaragara. Nibuka ati okay nk'akarorero ndiko ndashaka kudandaza, nkavuga ati ndakena abakiriya benshi, babakiriya benshi ntangura ndababone mu buryo butagaragara. Ubareme ndifuza kuzokora ndifuza kuzodandariza hanaha niba ari mu isoko mu Kinindo, ntangure ndahabone, ntangure mpamagara abakiriya, ntangure urumva ibyo nifuza. Exercice ngene ntangenda zikorere rero ibyo nifuza. Bya bindi wifuza tangura ubireme mu buryo butagaragara, hama ubifukamire ubisengera. Hanyuma numara no kubironka burya icyo waherewe ku mavi ukirindisha amavi. Come on. Ico waherewe ku mavi, ikintu waronkeye ku mavi uzukirindisha amavi. Kuko hari igihe usengera ikintu hamuka kironka ukibagira niyo wagikuye aca widibamira. Nkuko menga waramaze gushika. Ico gihe rero hazogira n'igihe reta mubone cya basi nk'amavuta cazananye yarateze ikineye waribagiye wagikuye. Subira ku mavi, subira ku karago. Ikintu cyose uzohererwa ku mavi uzukirindisha amavi. Hanyuma twubake cyane ubuzima butagaragara gusumba ubugaragara, kubera ko ibyo tubamwe mu buzima butagaragara nibyo biza kwimanifesta mu buzima bugaragara. Imana ibahe umugisha. Imana iguhezagire cyane ma sister, ibandanye bana nawe mwakino gihe. Akoze cyane. Muhezagirwe namwe wherever you are, nibaze ko mwaryohewe. Dusubire for the next, turaca bakunda cyane. Ciao ciao. DICO Entertainment.